bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu. Tumaze igihe tubashikiriza ibikorwa vy'ishira hamwe rigwiza uburaro BMBC Group riko rirarangura aho yubaka hirya no hino. Benshi baratubaza ko iryo shira hamwe ritunganije neza ku buryo bagitura borema ko atari abantu biyadukiza. Twashimye rero kubashikira aho bakorera maze tuyaga n'abarongoye ibisata byose bigize iryo shira hamwe BMBC. BMBC TV ni gisata mu by'ukuri kijeje ivyo kumenyesha makuru, dukora nk'ibindi bimenyesha makuru byose, tugatanga amakuru mu buryo bw'amasanamu canke mu buryo bwanditse yerekeye ibitandukanye, ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, kuvuga amakuru ajanye n'intumbero z'igihugu, amakuru ajanye n'ibikorwa, imigambi y'iterambere, yaba ikorwa n'ibisata by'igihugu canke ibisata byigenga canke abandi bene gihugu ku giti cabo canke imigwi y'abene gihugu nk'aya makoperative. Tugatanga amakuru ibisata byinshi vya cyane, twisunga cyane ibisata twibaze yuko abamenyesha makuru tudakunda kwitwararika cyane, ibisata by'indero, iterambere ryo mu kibano, development communautaire, ibisata by'imico n'akaranga, mugabo tutibagiye n'ivyo bindi byose, imigambi y'iterambere kwamakomeye, inyubako n'ibindi. Wanashaka turashiramwo n'amakuru y'ijya nino, yaba yo mu mahanga canke mu akarere ka Afrika y'useruko. Murana ko turi mu miryango itandukanye, Afrika yo hagati, Afrika yo mu bumanuko, turatanga bene ayo makuru. Tumaze imyaka 3 turiko turakora, murumva ko ikinyamakuru ca kera cyane, mugabo turashima intambwe tumaze gushikako. Rero dutanga amakuru nk'ibindi binyamakuru byose, mugabo kandi kubera ko twegamiye societe, tukaba turi ishami rimwe mu mashami menshi ya societe ya BMBC Group. Nk'ikinyamakuru turafasha kumenyekanisha ibikorwa vya BMBC Group, kumenyekanisha imigambi, kumenyesha abanywanyi ba societe n'abandi bose bakeneye kumenya vya BMBC Group ibikorwa vya societe, bigatuma mbere n'uburyo twahora dukoresha kera natwe twatwara mu bindi binyamakuru mu bijanye no kumenyekanisha ibikorwa vya societe bugabanuka. Turacabutanga, mugabo iki kinyamakuru kirasahiriza gose, kikagabanya uburyo societe yahora ikoresha mu bijanye no kumenyekanisha ibikorwa vyayo. Turafise umugwi w'abamenyesha makuru barimwo abegeranya bakongera bagategura amakuru hamwe n'abahinga. Twese hamwe turashika hafi 10, turashika 10. Murumva ko ntituri benshi, turagerageza tugakora byinshi bishoboka muri ariko urumva turakeneye n'abandi, kandi cyane ko dufite n'umugambi wo kwagura ibikorwa byacu cyane mu kumenyekanisha ibikorwa byo mu ntara zo hagati mu gihugu. Mu minsi itari myinshi bifuza yuko tuzaba dufise abashobora kuduha amakuru n'imiburiburi ku migwa mikuru y'intara, bashobora kuduha amakuru yerekeye intara barimwo, mugabo kandi twibaza ko tuzoshobora no kubongereza kugira ngo ahantu twibaza ko dukeneye amakuru canke ibisagara bikuru naho bitaba ari ivyo ku migwa mikuru y'intara, dushobora kuba dufise abantu bariye baduhereza amakuru. Turiko turabitunganya, mugabo murumva iki kinyamakuru dushaka cyane kuzana bene ajya amakuru abantu batakunda kuronka. Abamenyesha makuru dufise barafise ubumenyi buhagije, nico gituma kuko bose abo dufise ubu barafise mbere n'uruhusha rwo gukora, barafise amakarata atangwa n'ikigo sense kijejwe kumenyesha amakuru no kugenzura ibinyamakuru mu Burundi. Kandi murabizi yuko badashobora gutanga iyo karata bataravye ko abazihabwa bafise ubwo bumenyi canke bafise uburambe buhagije kugira bashobore gukora iki gikorwa cyo gutanga amakuru. Ariko tuguma tubigisha kuko nk'ikinyamakuru turafise intumbero, turafise amahangiro. Rero dushaka turabigisha
mbere nuno munsi musanze turiko turabigisha kugira ngo bamenye intumbero, bamenye n'amahangiro y'ikinyamakuru cacu, kuko murazi ibinyamakuru byose ntiba bifise intumbero zimwe. Ikinyamakuru cacu turafise amahangiro twifuza gushikako mu bijanye no gutera imbere, mu bijanye no gutanga amakuru ari ku rugero rwiza, ku rugero rubereye, twibaza ko abadukurikira bashobora bakeneye. Rero turagerageza kubigisha kugira ngo bakerebuke, baronke ubumenyi, batahure intumbero zacu, ivyo bakora byose bazisunge. Hanyuma nkuko nabivuze, twe turi ikinyamakuru gikukira societe nini ya BMBC Group. Abakora muri BMBC TV barakeneye rero no kumenya intumbero no kumenya amahangiro ya societe mvyeyi, kugira ngo nabo nyene mu bikorwa byabo bakore bafise n'umutima wo guterera, kugira ngo societe ishobore kubandanya gutera imbere, ishobore no igume yaguka, ishobore no guha akazi abandi benshi nk'uko natwe twakaronse. Hanyuma kandi caba ikinyamakuru BMBC TV yaba na societe yacu ya BMBC Group, twese dukorera mu gihugu, naco gifise amahangiro, gifise imbono, gifise intumbero z'iterambere. Aha muca mwumva nk'iyi ntumbero imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 2060. Ayo mahangiro natwe araturaba umurundi umwe wese ku giti ciwe, araturaba nk'ibisata, araturaba nk'ibimenyesha makuru. Turifuza rero yuko abo dukorana mu kinyamakuru baba bazi bene izo ntumbero, bamenya amahangiro y'igihugu, kugira ngo mu byo bakora bafashe. Icambere mu guteza imbere BMBC Group no kumenyekanisha bwa mbere ibikorwa bya BMBC. Ibikorwa bya BMBC Group muri rusangi hariho kubakira abantu mu matongo yabo, kubakira abantu mu matongo nyene ya BMBC, tukashobora kubashikiriza amazu. Ibyo byose abatwitura navuga nk'ibice 90% by'abatwitura babona twebwe tuko turashikiriza amazu, tuko turamamaza ibikorwa bya BMBC Group, gutyo bakaza kutwitura bagaca mu gisata ca BMBC Construction. Hama nduvuga ngaha ubuyobozi buragabuye, ishira hamwe ni BMBC Group, ariko twese duhuriye mu bisata dutandukanye, no bisata bitandukanye. Ukeneye kubakirwa inzu uja muri BMBC Construction, ukeneye nka je namamaza ibikorwa bya BMBC nkora muri BMBC TV. Uba wifuza ivyerekeye nk'imiryango, imiryango by'amaportail canke imiryango yo mu mazu, ari tora BMBC Workshops canke BMBC Furniture. Novuga turi ibisata byinshi bihuriye muri societe imwe ariyo BMBC Group. Novuga ni umugirwa wacu particularité twisangije, kuko nk'abandi kuvyo twakuze tubona, twabone ko umuntu yinjira nk'inzu, hari nk'abantu baje kumfasha kwinjira inzu barakata umukasi bibama bagakata, ariko twebwe tuguha inzu kijya gifunguzo cakozwe na BMBC Furniture mu ntumbero yo kugira gute, yo kwerekana yuko iyo dukuhaye inzu tugahana inzu ikomeye. Rujya rufunguzo runini, umva rujya rufunguzo runini rudekriva amazu yacu ko ari amazu manini akomeye, afise ibintu byose bisabwa. Mu bisanzwe kujya kuntu dushikiriza amazu byari bisanzwe, umukiriya aba yatwituye yonaza kuri bureau tukamuha urufunguzo agashobora kwinjira inzu, ariko kujya anye tugenda gushikiriza inzu bikaba officiel, tukabishaka ku mbuga ngurukana bumenyi, abantu bose bakabibona. Ni kwerekana yuko umaze kuba umukiriya wacu, ntukibaye umukiriya ahubwo uba wamaze kuba umuryango, wamaze kuba inshuti. Gutyo turagenda gutora abantu ku kibuga c'indege, ari nk'abatabangaha mu gihugu turagenda kubatora ku kibuga c'indege, tukabaherekeza tukabashikana no ku nzu twabubakiye, tukabereka ibintu bitandukanye, ndetse baramaze no kugenda. Turafise igisata ca BMBC Homes kibafasha gukurikirana inzu yabo uko imeze, baramaze kugenda. Ugasanga nk'ubunye harashobora kuba nk'ikintu, ugasanga hawe nka nyamugigima, ndetse ugasanga
nk'ikiyo camenetse kugira ngo ntuzave ugaruka usanga inzu yawe hagenze umuntu atabamwo umengo irasaza ariko twebwe kwa tuba dukurikirana ibyatsi ntibizomere ngo byinjire mu nzu gazo ntizokure ngo habure uyikata turafise igisata ca BMBC Homes gifasha gukurikirana inzu nubwo umukiriya ataba ahari rero uruhara rwacu mu kwerekana amazu mu kwereka abakiriya twabishaka kumvuga ngo rukana bumenye ni kugira ngo duhimirize na wa undi wese yitinya atoba kuko biragoye cyane cyane ushaka kugira icizere ku muntu ubonye kumvuga ngo rukana bumenye ubwo sinone burya nivyo kuri baratanga amazu bakayashikiriza rero tubonye twa tugiye gushikiriza no rufunguriza n'umuntu twamuguye kuko yaca indege tukamushikana no mu nzu yiwe biratanga icizere haba kuba ariko dukurikirana haba no ku bandi bose babifuza kuzotubera abakiriya bacu muri kazoza nka jewe narifise ubumenyi ku ishuri ku byo baduhaye mu byerekeye fotografi n'ibindi bitandukanye mugabo nshitse ngaha twakoze formation y'ibintu byinshi bitandukanye no kuvuga ngaha twese twaronse ubumenyi no vuga bungana ahubwo tubu exploiter ubutandukanye byo ntitwoshobora bimwe twese hariho umwe abaho bahoba muri ibi agashashobora ibi rero mbituvanye na bwa butandukane bwacu turagerageza gufashanya gutyo tukuzuzanya icyo je ntashoboye mugenzi wanje rakinshoboza ico nanje umugenzi adashoboye ndakimufasha haje nyine majya amakommentaire no dukuraho abakiriya ko ari umuntu ashaka kuvuga ati ugasanga yakurikiranye nk'iganiro ariko ntigeze abona nimero ashaka kuturonderako nk'abatubaza ati nimero ni yahe mukora hehe neza na neza ikindi naco ajya amakommentaire niho dukoranye n'abakiriya niho dukorana ibyiyumviro ko ari umuntu ashaka gukomenta agutera intege cyangwa usanga ni nko mu kibano avuga ati ya nzira muzoyiboneshe cyangwa bizogende gute biradufasha kugira ngo twandane twiyameliora kumvuga ngo rukarabumenyi turashira ko kuri BMBC Group kuri Facebook kuri Instagram kuri YouTube no kuri X turafise kandi na site web yacu bmbc.bi aho ushobora guhasanga amakuru yose yerekeye ibikorwa bya BMBC igisata ca BMBC kijejwe iby'amafaranga kontabilite novuga ko ari gisata ibintu byose bihagaze ko noneho murabizi igihugu cyose kidafise ico bita kontabilite n'icobaho rero imigambi yose dukora burya ihera ngaha nyene muri novuga mu gisata ca kontabilite iyo turonse amafaranga ku makonte yacu tubaca twiyingene amafaranga yacu agiye gukora ahanini twebwe amafaranga tuyakura mu bakiriya dukorana ahanini nabo n'aba diaspora n'abakiriya bacu basanzwe bari ngaha mu gihugu nyene bababanyi basanzwe bafise imigambi yabo rero twebwe iyo turiko turarangura imigambi yabo baduha amafaranga bakacisha ku makonte y'ishamwe BMBC hama natwe iyo hageze ko tujya gukora imigambi yabo tuca twigira hamwe ubwo buryo batanze kuko twebwe kenshi hagiye umuntu kiriya ntakuriha amafaranga yose wifuza ariko tuca twigira hamwe nabo dukorana ngaha mu gisata ca kontabilite ati none uyu muntu karisha amafaranga azovamwe ibikorwa bingana gute inzu yiwe izokubakwa gushika hehe kuyihe nivo rero amafaranga ntigera aba menshi kuko ibiba bikenewe muri entreprise ni byinshi kuko haba harimo no guhemba abakozi no kugura ibikoresho byo gukora ibintu byinshi bitandukanye bisaba uburyo haba kugura ibitoro bizodufasha mu ivyo bikorwa ibintu byinshi rero amafaranga ntigera aba menshi mu ishamwe BMBC yegaraza ku bwinshi ariko ibikorwa navyo biba bihari ni byinshi gose ku buryo usanga natwebwe turiko turikora ku bandi ku mabanke tubasaba tuti nimudusahirize tugeza mu gihugu cyacu cy'u Burundi akenshi ibikorwa biba bihari byo kubaka ni mu gihe cici usanga dufise ibikorwa byinshi cyane rero bisaba ko turonde abakozi benshi kuko n'abakiriya bagomba ko tubakira bari benshi gose rero turaronka abana n'abakiriya benshi rero kukijanye n'uburyo n'abakozi tuba dufise ku mashantier turagenda tukikora ko nabajya musanga baho bita kuri mendevre umuntu agatwara imodoka akabapakira ugasanga baje kuri tere ho dufise amashantier menshi atandukanye ugasanga nka chantier imwe iri gukora ko nk'abakozi baba hafi amajana 205 amajana 3 rero ku munsi washanga tuko turahemba abayede n'abafundi baba nk'amajana 8
ku mashanti atandukanye kandi ivyo bikaba tukabahemba kundwi canke bibaye ngombwa ko twabonye ko tuza gukora no mwijoro twe turakora nijoro abafundi tukarara ku kazi tukabaha amahera uwo munsi ku munsi tukabahemba ku munsi umuntu akaronka ingene yikenura ashitse mu muryango agatahana ubufu bw'abana. Iyo confiance hagati y'abakiriya ba BMBC na BMBC, icambere BMBC ni ishamwe rizwe mu gihugu cy'u Burundi rikorera ku mugaragaro rifise icicaro aho adresse novuga adresse hama n'imigambi yacu nibaza ko ku mbuga ngurukana bumenyi barayibona cyane bakabona ubwizigirwa bakabona abantu two turashikiriza amazu ingene baza baryohewe cyane bavuga ati jewe nta stress nagize yo kubakisha inzu yanje nayironse ku mwanya ukwiye nta ngorane n'imwe BMBC ndayizeye kandi nta rumwe ndumva yidogera ishamwe BMBC ngo yarayihaye uburyo bwiwe ngo hama ntiyashikira igikorwa ciwe. Igisata kijeje ubudandaji mu ishamwe BMBC Group novuga ko ari igisata cagutse gose kubera kirakira abiturishira hamwe kugira ngo kibahe amakuru ajanye n'ayishira hamwe na cyane kuyajanye n'ivy'inyubako tusabe dukora hano mwishira hamwe hama umuntu bivanye n'ivyo yipfuza tukaheza tukamuha umuco canke ingendo yofata mu mugambi ashaka gufata ujanye no kubaka ego hama kandi kino gisata nico gitegura amasezerano y'ubuguzi bw'amazu canke amasezerano yo kubakira abantu kino gisata nico giheze gatunganya ayo masezerano abahuza ishira hamwe n'umuntu yabaje atugana ego hama ikindi naco turafasha kugira ngo abantu batwituye tubahe amakuru atomoye kugira ngo shokora umugambi mwiza ujanye n'ubwubatsi turiturwa n'abantu bari ngaha mu gihugu lokalema kandi turiturwa n'abandi bantu baba bari nyuma y'igihugu batari mu Burundi akenshi abari ngaha mu gihugu badusanga ku biro aho dukorera ngaha mu Kigobe mu nyubako yitwa African House hama abari kure nabo akenshi bashobora guturondera ku nimero ya telefone yishira mu dukoresha 79 umva uri mu Burundi gashobora kuduhamagara bisanzwe. Abantu benshi novuga ntibatwitura kenshi n'abarundi bari nyuma y'igihugu bari mu mahanga ariko nabangaha mu gihugu ibujumbura canke hagati mu ntara burya amba batwituye gose baraza ngaha ku munsi kubyo twakira abantu batari bake kabijya nuko umuntu imbere yuko tunganya umugambi wo kubaka yo kwitura abahinga babigenewe isha mu BMBC Group kuko biramufasha kugira ngo atunganye umugambi umeze neza kandi ashobore kumenya n'uburyo ushobora kwitekanya kugira ngo umugambi wiwe awurangure kuko akenshi baramubibona umuntu ashobora gutangura umugambi wo kubaka ugasanga uramaze imyaka 5-10 vyanse kwa uheza ugasanga aranawuhevye kubera iki mu ntango abatituye abahinga kugira ngo bamufashe gutegura umugambi neza bamwereka ataha vyogenda uku kugira ngo azabone yuko ikigo agiye gukora ko uburyo yoshobora kuburonka kuko urumva umuntu ashobora gutunganya umugambi umutwara uburyo bwinshi kubera atabigiriye ivyigwa nyezina mugabe igiriye ivyigwa nyezina araheza akamenya uburyo gufasha mu mugambi wiwe kavuga ati ahareka ngabanye kugira ngo ndumwanye uyu mugambi uhura n'uburyo fise ugasanga ibikorwa vyiwe bishubiye kugenda neza. Iyo umuntu atwituye agomba gukorana muri make kuvuga ari nk'ufise itongo rigaragara twashaka kwitongo yiwe tugafata ibipimo hama tugatanga kumucapira igicapo gihuye n'inyubako yipfuza kubaka nyuma yaho tutegura uburyo buzotwara iyo nyubako yiwe ivyo biheze rero umva bagishitse igikorwa nyezina cyo kumwubakira rero kumwubakira naho bici bivana nawe kuko hano twashaka kumwubakira akoresheje uburyo bwiwe to financement canke tukamufasha kwashobora kuronka ingurane kuko turafise amabanki dukorana kuko bavyo kugwiza uburaro gashobora kugira access kuri credit ishobora guheraheza inyubako yiwe iruhande yaba bafite amatongo agaragara hari bandi batwitura baba bafise amazu ububatse n'abandi bantu mugabo ugasanga barayononye bayakuze kutariko pesho batwitura twagenda kugira ngo dushobore kuyasubiramwo no kuyaha icyo ishusho nziza ugasanga ko bayubatse ntibishemeye kugira ngo tuyakosore abenshi bakunda kuza hama tukaba tunganiriza muri ubwo buryo rero urumva ni mwiyumva tuvuga tuti umuntu imbere yuko arangura umugambi ujanye no kubaka yo kwitura ishira amashira hamwe cyane nk'igi wacu
afise ubuhinga n'uburambe kugira ngo umugambi wiwe ushobore kuranguka neza. Natanguye muri BMBC mu mwaka wa 2023 mu kwezi kw'icenda, aho natanguriye kuri chantier ndi umukozi acunga ibikoresho bikoreshwa mu kubaka mu magaziniere mu rurimi rw'igifaransa. Narahamaze igihe amezi atari make, aho navuyeyo mu kwezi kwa mbere ubuyobozi bwa BMBC bwaranyizeye burabona ko nkora neza, uca buranzana ngaha kuri biro, aho naronkeje ukumenyerezwa mu gisata cyo gufata amasanamu, mu gisata cyo kumenyesha amakuru no gufata amasanamu. Sinagarukiye ngaho, nanabandanije ndaronsa ukumenyerezwa mu gisata cy'ubudandaji. Mu gisata cy'ubudandaji arico ndimwo ubu, ndavugana n'abakiriya bitura BMBC haba ku matelefone canke haba bashika ngaha kuri biro, haba bari hanze y'igihugu canke bari ngaha mu gihugu, abifuza ko tubarangurira imigambi yo kubaronsa uburaro. Korana n'umwete mu gikorwa cyose nshingwa kandi nkagikora neza uko mba nabitegetswe, ndetse nkashiramwe no kwitanga, nkakora amasaha yiyongereye kugira ngo nshobore kuronsa umwimbu wiyongereye BMBC mu gukoresha amaboko yanje n'ubumenyi mba naronkeje. Jewe nkitangura muri BMBC sinari nzi ko najewe nzoshika handi uyu munsi, ariko narakoranye umwete, ndakorana ubwizigirwa, ndakora ntitaye kuvuga ngo mpeze amasaha, ahubwo nkakora neza uko mba nashinzwe ibikorwa. Rero ico nobwira abandi bose bariko baranyumviriza basanzwe bakora indi mirimo itandukanye, nibakore biyumvira kuronka umwimbu ushimishije aho kwiyumvira amafaranga gusa canke guheza amasaha, ko igihe uri kurakora neza uronka umwimbu uhagije. Rero najewe nizewe muri ubwo buryo mu gukora neza nkaronsa umwimbu uhagije BMBC. Mu bumenyi BMBC yandonkeje ndashima cyane aho ngeze uyu munsi, uko nagenda ndaduga ubumenyi niko nagenda ndaduga n'agashahara. Nkuko nsanzwe ndi umumama w'abana babiri, ndashobora gufasha umunega wanje mu bintu bikenerwa muhira kubera ndabifashijemo na BMBC no kumenya yandonkeje. Bwa mbere hoho ico gifasha muri BMBC nuko ico gisata ico kijejwe kwakira amakomande yose y'amashantiye yose BMBC ifise mu gihugu, hama ayo makomande ikayasuzuma, imaze kuyasuzuma ikora igikorwa cyo kuja ku masoko kuraba ibiciro uko bimeze, hama tugaheza tugatanga ibiciro by'amakomande abakenewe kugira amashantiye ashobore kubandanya. Tumaze kuronka ibiciro cha tubitanga muri comptabilité kugira ngo nabo bashobore kurekura gutanga amafaranga yo gushobora kuja kugura ivyo bintu kugira bishobore gushaka kwishanti. Turahaguruka tubagenda ku masoko atandukanye aho badandariza ibikoresho byo kubaka bitandukanye, tukaraba hari ibiciro bishobora kudufavoriza hama tukaheza tukagura. Kubisanzwe dusanga dukora ibintu do qualité, dukoresha ibikoresho bifise qualité. Kuvuga rero ntitupfa amasoko tugiyemo, oya tugenda mu masoko nk'ariyo za Asiatique aho basanzwe bafise aho duzi ko basanzwe badandaza ibikoresho bikomeye, akaba ariho tubariza ibiciro by'ibikoresho bikomeye dukenera mu kubaka. Dusanzwe dufise imiduga idufasha muri transport y'ibikoresho n'abashoferi banyonga iyo miduga. Kuvuga ko tumaze kugira amapema y'ibikoresho, tutora imiduga n'abashoferi tukagenda tukapakira ibikoresho hama tukabishikana kuri tere aho bigenewe kuja. Muri BMBC Paint ni gisata kijejwe gukora amarangi. Kuvuga BMBC igihe yubatse inzu y'umukiriya ikagera ku gusozerwa aho ishikira kugusigwa amarangi, gisata cha BMBC Paint kishikirwa gitunganya amarangi y'ubwoko bwose umukiriya yifuza ko tumusigira, amata kusha duheza tugasiga iyo nzu. Dukoresha amarangi meza cyane afise qualité. No kuvuga ko n'umukiriya arashobora kwihitiramwe irangi wenyene ashaka, akavuga ati je nshaka irangi rimeze uko, maze kuri hitamwe tumukorera rya rangi nyene yahisemwo. Dukora amarangi twebwe bwacu twipfuza, dukora amarangi abakiriya bacu bipfuza. Mu gisata cha approvisionnement ntituri benshi cyane, dusanzwe dukikoramwo turi abakozi 4. No kuvuga 4 najewe ndimwo nyene turi 4. Mu gisata cha BMBC Paint mbohoho ni benshi kuko uraze ko gusiga akazi ko gusiga amarangi gasaba ingufu, na cyane cyane ry'amarangi agezweho bita Mawar Master. Kuvuga dukoresha abakozi atari bake.
BMBC ni ishyirahamwe ryagutse rikora ibintu bitandukanye mu bijyanye n'inyubako. Turafise abakozi bakora bahembwa buri munsi, turafise n'abakozi bahembwa ukwezi guheze, abafise amasezerano y'akazi. Ngiye ku bitigiri, ku bakozi bakora bafise amakontra, amasezerano y'akazi bagira kuri 85. Hama ku bakozi bakora bahembwa ku munsi abajurunariye, sinovuga igitigiri nyezina kubera abahindurwa ku munsi bivanye nuko watonze ku kazi, bikavana nuko uwo munsi habonetse ibikoresho. Ariko muri rusangi kenshi na kenshi usanga ashika 700, 800 muri ivyo bitigiri n'abakozi bakora ku munsi. Abantu ni benshi ariko turavye aho dufise ibikorwa naho ni henshi, ari naco gituma usanga dukenera benshi. Dukora mu mihingo itandukanye, haba aha mu gisagara ca Bujumbura, haba mu ntara zo hagati mu gihugu. Tuba dufise amashanti, dutanije bose nabo bose usanga abakozi bakoze ku munsi atari bake. Hanyuma kujanye nuko bafashwe nubwo ntibidoga. Umukozi w'umujurunariye arahembwa neza, umufundi ashaka kuba ahembwa 40,000, 35, 30, 25 ku munsi. Abakurikiye kino kiganiro muriboneye ibisata bigize iryo shirahamwe BMBC Group, uko bakora n'ibindi vyinshi. Naho ubutaha.